Turabaramukije inshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV, twizera ko mumeze neza aho muherereye hirya no hino ku isi. Ukeneza Boniface Yufese ndije mugiye kubana mu kiganiro cyo kuri uyu munsi, aho uyu munsi tubafitiye ibidasanzwe. Nkuko mubibona turi muri kaminuza EAR, aho ndi kumwe n'umuyobozi w'iyo kaminuza nyene, aho afise byinshi atubwira kubijanye na kaminuza EAR. Reka rero tudatevye tuce dutangura atwidondora ndetse tuce twinjira neza na neza mu kiganiro cyacu. Ndabaramukije nanje kandi ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kutugendera. Hanyuma ngerageje kwidondora, jewe nitwa Ndayikengurutse Ernest, nkaba arije sanzwe muri iki gihe nserukira iyi kaminuza EAR. Nuko rero murabyumva ko ibintu bimeze neza cyane, ni umuyobozi wa kaminuza EAR. Twinjira rero neza na neza mu kiganiro cyacu. Mbega nyakubahwa, twumvise EAR nk'abatakizi kaminuza EAR mu majambo yose, mwobabwira kariki? Murakoze cyane. EAR ni mu mfunyapfunyo, ariko mu majambo yose ni izina ry'icyongereza, no kuvuga ni East African Leadership Institute. Iryo zina tukaba twagiyumviriye kuva kaminuza itaratangura, tukigira icyo cyimviro cy'uko yobaho. Twafatiye mbere muri iki gihe mubona ko Uburundi busanzwe buri mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, tukabona ko tugize izina ry'icyongereza tuzoba turiko turafasha abazotwitura bakaza kwiga gushobora kumva ko ururimi rw'icyongereza nago ruhari, ku buryo abanyeshuri barangije ivyigwa byabo ngaha bishobora kuzoborohera yuko bashobora no kurangurira imirimo yabo muri ivyo bihugu bindi turetse hano mu Burundi. Ndabashimiye cyane. Ariko inshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV, murumva ko kaminuza EAR ijana n'ibihe, mwavyumvise ko yakoreye ku bihe tugezemwo East Africa. Murabizi ko igihugu cyacu kiri mu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mbega kaminuza EAR yoba yatanguye ryari nyakubahwa? Murakoze. Kaminuza EAR yatanguye mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2015 ushira w'ibihumbi 2016. Hanyuma tukaba twatanguranye mbere n'ikigo c'Imuyinga, kuko nico kigo kikuru. Hanyuma twahavuye tumaze kubona ingene ivyigwa biriko biragenda, ingene abanyeshure batwitura ku bwinshi, turabona yuko na cyane cyane Ingozi abakozi ba leta baba n'abikorera utwabo bari bamaze kumva neza umugambi mwiza twatanguranye nawo gutanga ivyigwa vy'umugoroba, bimwe bita programme du soir. Baca baradusaba yuko twoshobora gushikana hano Ingozi kugira nabo bashobore kwiga. Ni muri ubwo buryo rero twahavuye twagura imbibe tukaza gukorera hano Ingozi. Mbere ubu tukaba twarashizemwo n'ivyigwa vyo ku Murango nk'uko dusanzwe tubikora ni Muyinga. Hanyuma uyu mwaka nyene n'abanyakayanza bakaba barasubiye kudutera, twaheza tukabegereza kaminuza kugira nabo bashobore kuronka kuri ubwo bumenyi dutanga. Ni muri iyo ntumbero rero twahejeje tukagura tukagenda tugashika no mu Kayanza. Ubu no kuvuga rero kuva mu 2015 gushika no munsi dufise ibigo bitatu, ic'Imuyinga gikuru, ico ngaho Ingozi, n'ikindi cimuye cahariya mu Kayanza gitanguye uyu mwaka. Murabyumva rero ko ari ibintu bikomeye cyane. Nobabwira nti kaminuza EAR ntirireza amaboko, iri ku kivi kabisa nkuko muvyumva. Mbega ko twumva iriko isa ni yorohereza abene gihugu cyane cyane abarundi muri rusangi. Mbega twumvise ko mwahereye Imuyinga mugeze murabandanya n'Ingozi, ubu naho ngo mugeze mu Kayanza. Mbega nyakubahwa, ntabwo mwamufise intumbero yo gukwira igihugu cyose? Ndiko ndumva uko muriko murakora. Murakoze cyane. Ego mu bisanzwe burya umuntu iyo atanguye umugambi awutangura afise imbono, vision.
rero twebwe ubwa mbere ho twatanguye dutangurana n'ibisata bibiri gusa, ukuvuga twari dufise igisata kijanye n'ivy'ubutunzi be n'ikindi gisata kijanye n'ivy'ubuhinga bwa none. Ubu rero uko dutera twongeramwo ibisata kuko ubu vyaragwiriye, ubushikiranganje busanzwe duhurikiyemwo bwaraduhaye ibisata twasavye kugira ngo dushobore korohereza bene gihugu nk'uko mubivuze. Ni muri iyo ntumbero nyene twavuze tuti ubwo bumenyi ko benshi babidusaba tuze turatera twagurira mu zindi ntara. Turetse izo ntara rero zitatu dufise, turafise n'umugambi w'uko tuzohava dushika no mu gisagara ca Bujumbura, mbere bivanye n'uko tubandanya tubisabwa tuzoje no mu zindi ntara. Murakoze. Ndabanshimire cyane, ariko ndiko ndabyumva mwebwe muri kaminuza EAR murafise agashinge mutera abanyeshure, mutera abarundi muri rusangi kugira ngo bagume babahurumbira mu bijanye n'ubumenyi. Mbega akabijya mufise mwebwe kugira ngo mubandanye mwizerwa n'abarundi bose ko barakahe nyakubahwa muyobozi? Murakoze cyane, ego kuri ico kibazo ciza. Twebwe mu ntumbero yacu bwa mbere ho kwari uko turavye intara dusanzwe dukoreramwo dusaba ibisata tubona ko bishobora mu gihe abanyeshuri boba babikurikiranye neza bakabiheza boshobora gukora ibikorwa bituma izo ntara zitera imbere, abantu babayeho nabo nyene bagashikirwa. Rero nk'ubu nciye ngira ko kuvuga ico bagituma baduhurumbira kenshi n'abanyeshuri ubwabo barabitubwira canke n'abavyeyi baba baraduhaye abanyeshuri bakabitumenyesha. Ubwa mbere ho dufise ibisata novuga bigezweho, ndetse ico gisata c'ubutunzi navuze kirimo ibisata bibiri, abumva ururimi rw'igifaransa ivyo twita gestion et comptabilité, kuba baba baratoye ca kibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kwinjira mu makaminuza. Harambwamwo n'ico gisata nyene kandi c'abatatoye ico kibazo. Hanyuma rero no mu gisata nyene c'ubuhinga bwa none ico twita informatique, naho nyene harimo ibisata bibiri, kimwe c'abatoye kirya kibazo n'ikindi cabo cananiye. Hanyuma rero twarahejeje turagira n'igisata kijanye n'ivy'iterambere rusangi, niko novyita mu rurimi rw'igifaransa développement communautaire. Hanyuma tukagira n'igisata kijanye n'ivy'amagara y'abantu, ico twita santé publique. Tukagira igisata kijanye ni guhanahana amakuru novuga bigezweho, ico bita faculté des sciences de la communication. Hakaba harimwo igisata kimwe ico twita communication pour le développement. Hanyuma hambavu y'ivyo rero turaheza tukisunga cane cane gukora turondera gutanga indero y'akanovera. Muri uko gutanga indero y'akanovera bituma abigisha turondera baba barabigisha babinonosoye bashobora gutanga ubumenyi, abanyeshure bakiga ivyigwa babitahura basobanukiwe neza, ku buryo bwaho twipfuza ko mu gihe boba barangije ivyigwa ngaha baba abantu bashobora kugenda mu buzi bagashobora guhiganwa n'abize mu yandi makaminuza, ndetse bakaba n'abambere kubera tuba twahejeje tukabaronsa iyo ndero y'akanovera. Ico ni ca kabiri novuga gituma baduhurumbira. Hanyuma ica gatatu, twebwe ntidukora nk'abadandaza nkuko benshi bakunda gufata amashure nk'urudandaza. Twebwe dukora kugira duterere indero mu gisata c'indero nkuko leta y'u Burundi ibiduhimiriza. Ni nayo mpamvu duheza ajya amahera y'ishuri abanyeshure batanga tugasaba ayashoboka. No kuvuga tugereranije n'ayandi makaminuza dusanga twebwe ibiciro biri hasi, ni nayo mpamvu usanga abanyeshure bashobora kuriha borohewe. Hanyuma turavyorosha kandi mu kuriha ayo mahera naho abasanzwe agereranye, bayariha mu bice bine. No kuvuga nibaba batanguye ivyigwa mu kwezi kwa mbere barariha gushika mu kwezi k'umunani. Hanyuma ikindi no kongera ko coba gituma baduhurumbira nuko abanyeshure bo nyene ubwabo baramaze kubona ko tubafasha gushobora guteza imbere ubugenegene baba bafise,
hari abazi kuririmba, hari abazi gutamba intambo z'ikizungu n'intambo z'ikirundi, hari abazi gukina udukino dutandukanye, hari abagira udukino two kwiruka muri bijya vy'amahiganwa n'ibindi vy'imipira. Turaheza tukabibafashamwo, tukabaronderera ibikoresho baba bakeneye kugira ngo bashobore kwitegura neza, vyaba ivyambagwa, vyaba ibicurarangisho, vyaba imipira n'ibindi, kugira ngo bashobore kumva yuko nabo nyene hambavu yo gukurikirana ivyigwa nabo bafise ivyo bashoboye, kandi tubafasha kugira bashobore kubigaragaza mu kibano, ndetse igihugu cyose kigashobora kubona nabo ko bafise ico bashobora guterera kugira banezereza abantu, bongere bateze imbere imico kama nk'uko leta y'u Burundi isanzwe ibihimiriza amashuri. Nibaza ko nanje mu tugenegene canke mu mico kama nabituranya kubahwa nanje muzonyakira. Kaze kuko ntitwakira muri ivyo abanyeshuri bacu gusa, iyo turonse n'abandi bafise ubugenegene bashobora kuza kubamenyereza, nabo turabakira bakaza bakadufasha, kuko vyose n'iterambere rusange. Nuko reka tubandaye n'ikiganiro cacu, muravyumva ko ibintu ari vyinshi cane bafise byo kwirata muri kaminuza EAR, ariko ikibazo gikurikira nyakubahwa muyobozi, turabona yuko mwisunze ibihe tugezemwo, na cane cane k'igihugu cacu kiri mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mbega ko tuzi ko indimi z'igiswahili n'icongereza muri rusangi zoba zihabwa ikibanza ca mbere muri uwo muryango, mbega muri kaminuza EAR, mbega indimi muziha ikihe kibanza, byo bimeze gute nyakuba? Murakoze cyane kuri ico kibazo ciza mumbajije. Ego ntawo kwirengagiza yuko ururimi rw'icongereza n'ururimi rw'igiswahili ari indimi zikoreshwa cyane muri aka karere k'umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Rero muri iyo ntumbero nyene natwebwe ntitwasigaye inyuma mu kurondera guteza imbere izo ndimi zibiri. No kuvuga tusanzwe muri ivyo bisata vyose navuze twigishamwo ibindimi icongereza n'igiswahili, kuko ivyo bizotuma abanyeshure bazoshobora gukora nkuko nigeze kubivuga hano mu Burundi, ndetse no muri ivyo bihugu bindi aho tuzi ko ururimi rw'icongereza n'igiswahili usanga ari indimi zikoreshwa mu buzi no mu bikorwa vya misi yose. Kera bavuga ngo n'abaciriyemwo, kera bavuga ngo umwana n'uw'igihugu, mugobo twavuga ngo umwana n'uw'isi yose. Nuko nyene mubivuze neza cyane, murabitomoye. Hanyuma rero mbere kugira ngo barushirizeho neza kumenya no gutahura izo ndimi, turaheza tukabashiriraho ibindi vyigwa vyo ku ruhande hambavu y'ivyigwa vyo mu ishure, bimwe twita ama club, tukabagurira ibikoresho bikenewe, ari nk'iradio bashobora kuza barumviririza ko, ari nk'ibi bitwita écran, no kuvuga bashobora kurabira ko amasanamu n'ibindi, kugira ngo bashobore kuza bararunonosora neza izo ndimi, hanyuma tukabakurikiranira hafi kugira ngo bashobore koroherwa, tukanabaha mbere n'abaza barabafasha baba baranonosoye izo ndimi, kugira bazoshobore neza kuvyifatamwo neza igihe bazoba bamaze kuba hageze aho bakora ubuzi busaba yuko bazikoresha. Numvise ibyo byose mutubwiye nyakubahwa, ndashobora kwemeza neza ntakekeranya ko mu minsi iri imbere, ndetse ushobora gusanga byaranatanguye, abanyeshure ba EAR canke bahereje muri EAR bashobora guhiganwa mu karere atankomanzi, kuko ndumva vyangombwa byose birakwiye. Nukuri nta vyera ngo de, ntidushobora kubura utubazo duto muri kaminuza, na cyane cyane ko dusanzwe tumaze imyaka mike dutanguye ibikorwa, murumva ko ari imyaka nk'itanu, ariko ntacyo tudakora kugira ngo dushire mu ngiro ivyo ubushikiranganje butujejwe budusaba, kugira ngo dushobore korohereza abanyeshure niba hibazo have dusanga bagize ikibazo ko kubera babuze ibica nk'ibindi igihe bariko bariga hano. Ni nayo mpamvu mfashe kano kanya kugira ngo nshobore kushimangira iryo jambo
mu kutomora ko n'abamaze kurangiza ivyigwa ngaha tumaze kuza turaronka abakoresha babo batubwira yuko baravye ingene bitanga, baravye ingene bakora, baravye ubumenyi bafise, bakagereranya nabo baba bahasanze babona neza ko baba ari abanyeshuri bashoboye, baravye umusaruro baheza bagatanga mu bikorwa baba bariko bararangura. Novuga nti rero icyo ni ikintu cyo kwirata mu gihugu cyacu kuko kaminuza EAR iriko irafasha cyane kugira ngo indero itere ije imbere. Tubandanya n'ikiganiro cyacu, nyakubahwa, mbega n'ikihe kivugo mwoba mufise muri kaminuza EAR? Murakoze cyane. Icivugo dufise kiri mu rurimi rw'igifaransa, twivuga tuti le savoir pour bâtir le futur. No kuvuga ubumenyi butegura kazoza, niko no bivuga mu rurimi rw'ikirundi. Ego novuga nti rero mwafatiye nyaho kuko ubumenyi na kazoza birafatanye. Ngire nti rero felicitation ku bwanje kuko mwafatiye nyaho kuko n'ikivugo kitazosaza. Ariko kandi tuca tubandanya n'akandi kabazo, mwabivuze ko atabyera ngo de, mbega hari intambamyi nyamukuru kaminuza EAR yoba ihura nazo mushobora kutubwira muri make? Ego murakoze cyane. Navuze nti ivyo arivyo vyose ibintu uko vyogenda neza kose intambamyi zozo ntizibura, naho umuntu aba agerageza agakoresha ingufu zose kugira ngo ashobore kuza aratorera inyishu imwe nyamukuru mu bikorwa tuba turiko turarangura. Dusanga zijanye ahanini n'ibikoresho. Murazi yuko kaminuza ari urwego rusaba ibintu byinshi, rero turasanga nk'ibikoresho tuba dukeneye tudashobora kubironkera rimwe. Ariko aho notanga nk'ibijanye na za mashini mudasobwa, kenshi usanga bisaba ko turavye ivyo urwego rujejwe ibijanye n'inyigisho ku isi, novuga UNESCO, bihimiriza, usanga mu vy'ukuri ari amakaminuza make ashobora kubishira mu ngiro, aho biba bisaba ko umunyeshure usanga afise imashini yiwe nko mu gihe bariko bariga. Yamara iyo ntambamyi iburyo twagerageje kugerageza kuyikura mu nzira, twaciye turondera uburyo dushobora gukorana n'amakungu, dushobora gutanga amahera muri kaminuza bakaturonsa za mashini mudasobwa ngendanwa. Muri ubwo buryo rero turaheza tugahimiriza abanyeshure, tukazibaha ku mafaranga make ashoboka, ugasanga ni nk'inusu yayo mu vy'ukuri zari kuba zigurwa turavye ibiciro vyazo, hanyuma bakagerageza kuziriha nko mu mezi angahe kugira ngo bishobore kuborohera mu gihe batonze mu vyigwa, bashobore kuba arizo baza barakoresha, ndetse bari no muhira baze barazikoresha nk'imashini zabo kugira ngo barushirizeho gutera imbere, bibafashe no muri bwa bushakashatsi tuba tubahimiriza kuza baragira kuhambavu y'ivyigwa baba bahabwa n'abigisha babo. Ego yindi ntambamyi ijanye nuko usanga nk'amashure biba bisaba yuko ibirasi tuba dufise byinshi bishoboka, haho usanga abanyeshuri bashobora kwicara ari bake bake nk'uko mu bisanzwe ubushikiranganje na kwa rwego mpuzamakungu navuga babihimiriza cyane no kwikingira coronavirus. Ego cyane ni nayo mpamvu ubu novuga nti intambamyi dufise nuko muri ivyo bigo bitatu, ikigo kimwe si ca kaminuza, no kuvuga ikigo cyo mu Kayanza, mbere n'ikigo cyo ngaho Ngozi, turapanze, ariko turiko turubaka izindi nyubakwa zisunga vya bindi vyose baduhimiriza gushira mu ngiro kugira ngo abanyeshuri bige batunganiwe. Izo nyubakwa rero turiko tuzubaka mu buryo bwa kijambere, aha hafi nyene aha dukorera aho bita muri quartier mu Remera. Twizera neza yuko mu minsi mike cyane niyo ntambamyi nyene izoba yavuye mu nzira. Ego numva intambamyi nyamukuru no shikiriza arizo
murakoze. Ego cyane ngire nti twoyaga rikarenga kuko ikiganiro kibandanya kiryoha cyane. Bavuga bati kilicho kitamu hakidumu, ni kabaswahili bavuga ngo akaryoshe ntigahora mwitama. Ariko imbere yuko dusozera nyakubahwa, mbega nakahe kamo mwotera abadukurikirana nk'abarundi canke n'abanyamahanga bari hirya no hino kw'isi? Ego murakoze cyane. Akamo numva no shikiriza bariko barakurikirana kino kiganiro haba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu makungu, nuko ubwa mbere ho no menyesha ko kaminuza EAR ari kaminuza isanzwe irondera ineza kuri bose mu bijanye n'ivyigwa. Twifuza yuko twobona aho duherereye hose abantu batera imbere kubera ubumenyi baba baronkejwe muri iyi kaminuza yacu. Rero ni muri iyo ntumbero nagira ntera kamo abo bakumbure baherereye mu ntara dusanzwe dukoreramwo, kubwa mbere ho boheza bakitaho gukurikirana ivyigwa bakiga kaminuza. Turazi ko benshi iyo baronse ubuzi nyuma yo guheza amashure yisumbuye baca babona umengo birakwiye, ariko ndabamenyeshe ko uko imyaka igenda ariko impapuro z'imitsindo menga zitera zitagaciro. Duharuye nko mu myaka iheze wasanga umuntu afise urupapuro rwa kaminuza umengo yaba ari umuntu adasanzwe ahabaye. Ariko no munsi turavye abanyeshure amakaminuza asohora ku mwaka dusanga ari benshi. Byumvikana rero ko nk'ababa batariga kaminuza bobo baba bariko bariyima amahigwe yo kuzohiganwa n'abandi muri bwa buryo bwo kurondera ubuzi hisunzwe ibiba bigezweho nk'uko twagiye turabivuga muri kino kiganiro. Hanyuma rero nkongera nkatera kamo n'ubundi abariko baradukurikirana yuko boheza bakaza mbere baranasoma, kuko turafise ku rubuga ngurukana bumenyi byinshi tugenda dushirako kugira ngo baze baramenya aho tugeze. Ushobora gusanga hirya y'ejo hari nk'abasanzwe bari muri ivyo bihugu bibanyi bifuza kwiga muri iyi kaminuza, ariko kubera bibaza ko vyobasaba urugendo kugira bashobore kwiyandikisha, ndabamenyesha ko kuri urwo rubuga ngurukana bumenyi baravye bashobora kutubona. No kuvuga ndabivuze mu rurimi rw'igifaransa, boraba kuri www.eari.bi niho dusanzwe ducisha amakuru aranga ibijanye n'iyi kaminuza. Murakoze cyane. Abongereza nabo baca bagira bati the early bird catches the worm, canke mu kirundi ngo ubwato buzindutse bukira umuyaga. Nivyo? Ego cyane nivyo. Reka rero mbwire abari mu karere dusangiye nk'abari muri Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda ndetse n'ibindi bihugu dusangiye akarere, yuko ntibaza ko nyakubahwa imiryango yuguruye kuri abo bantu bose ndetse no ku bantu bose bari hirya no hino ku isi. Imiryango iruguruye ko turanaherutse no kuba dufise hariho kaminuza yo mu Bwongereza ni yitwa Westminster University, hariho n'iyindi yitwa Pareto University yo mu Buholande, hakaba na kaminuza Makerere yo mu gihugu cy'u Bugande. Turiko turafadikanya naho haciye hacamwe iki kiza ca coronavirus mu bijanye n'ivy'ubushakashatsi, mbere no gutanguza ca kisata ca master kugira ngo abashoboye kwifuza kongera ko kuvyo baba barize mu gice ca mbere c'ivyigwa vya kaminuza nabo nyene bashobore kubironkako. Kubera rero hazoba harimwo n'ururimi rw'icongereza, ku bavyifuza bazovyiga mu rurimi rw'icongereza turabahaye ikaze, imyango iruguruye. Muri EAR n'ukuri ntaco batazohasanga. Turagerageza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo dushobore gushimisha abatwitura. Murakoze.
Ego nyakubahwa muyobozi ndabashimire cyane kuri kano kanya mwafashe ko kutuyagira ku bijanye na kaminuza EARI twafashe kugira ngo muduhe insiguro zikwiye ndetse na bimwe mu bibazo nkumbure abarundi n'abanyamahanga bashobora kwibaza kuri kaminuza EARI. Twizere ko ejo canke hirya y'ejo nitwakenera kumenya n'ibindi byinshi tworonka ku muco nyakubahwa muzoduha akanya nkuko mwatwigoreye uyu munsi. Ego cyane nanje ndabashimiye cyane ubwa mbere ho kuba mwatugendeye. Ego si kenshi usanga abamenyesha makuru biyumvira kugendera ibigo, rero kuba mwashoboye kutugendera natwebwe n'iteka turanezerewe, tukagira ko no kubabwira tuti mbere n'ubutaha igihe mwasubiye kwiyumvira ko mwoza tukagira ikiyago nk'iki nikaze namwe, imiryango iruguruye, murakoze cyane. Nuko rero nibaza ko mwakurikiye ikiganiro cyacu, abarundi turavuga hanyuma tukigira umwe wese agakora icyo ajejwe. Nuko rero nta kindi kwari kubashikiriza ubutumwa, ngira nti ukwega amaguru ntazambaze, igikuru nuko mwumvise ubuhinga canke nakabijya kari muri kaminuza EARI, aho twari kumwe n'umuyobozi wa kaminuza EARI atuyagira ku bitandukanye. Nuko rero reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwafashe aka kanya ko gukurikira ikiganiro. Ndabizi ko muba muri benshi cyane mudukurikira muri hirya no hino ku isi. Ndabona nka Angelique ngaho muri Etats-Unis, ndabona nabandi benshi cyane mudutera kama muri hirya no hino ku isi, ngaho muri Korea y'Epfo ndazi ko mutwumva neza cyane, ariya muri Australia. Mwese twizera ko mukomeje koroherwa mu byo murimwo, ngira nti Imana ibandanye ibarinda. Reka rero Bukeneza Boniface Yufese mwari kumwe nanje cingira ko ndabashimira cyane. Emmanuel Nijimbere ndamushimire cyane, yakoze niwe yamfashije mu gufata amasanamu. Reka rero twese hamwe tubashimire, tubikebanura ahacu rero nakagaruka. Bye.